wiwacu mbega mwamubonyenye ivyo yambaye n'ibikomanda urwo ruhanga rwiwe mbega mwarubonyenye ivyo yambaye n'ibikomanda ayo maso yiwe mbega mwayabonyenye ivyo yambaye n'ibikomanda iyo misaya yiwe mbega mwayibonyenye ivyo yambaye n'ibikomanda ayo menyo yiwe mbega mwayabonyenye ivyo yambaye n'ibikomanda no uyo muhungu yarahagurutse agenda i Buraya kuri igitambara ashitse i Burundi acaragisonesha ashitse iwabo acaragigorotse iwabo w'umukobwa atera igikumu n'umumararungunye ivyo yambaye n'ibikomanda umuhungu wiwacu mbega mwamubonyenye ivyo yambaye n'ibikomanda karuvati yiwe mbega mwayibonyenye ivyo yambaye n'ibikomanda iyo shati yiwe mbega mwayibonyenye ivyo yambaye n'ibikomanda iyo koti yiwe mbega mwayibonyenye ivyo yambaye n'ibikomanda ayagasaha kiwe kavunjwa idorari ija ivyo yambaye n'ibikomanda no uyu muhungu yarahagurutse agenda i Buraya kuri igitambara ashitse i Burundi acaragisonesha ashitse iwabo acaragigorotse iwabo w'umukobwa atera igikumu n'umumararungunye ivyo yambaye n'ibikomanda no umuhungu wiwacu mbega mwamubonyenye ivyo yambaye n'ibikomanda uyu musiti wiwe mbega mwawubonyenye ivyo yambaye n'ibikomanda ipantaro ryiwe mbega mwaribonyenye ivyo yambaye n'ibikomanda ishesheti yiwe ikarya umurundinye ivyo yambaye n'ibikomanda ayakarato kiwe kakarya umusenyinye ivyo yambaye n'ibikomanda no umuhungu wiwacu arashatse akabegwanye ivyo yambaye n'ibikomanda no uyu muhungu yarahagurutse agenda i Buraya kuri igitambara ashitse i Burundi acaragisonesha ashitse iwabo acaragigorotse